Ndatanze mwiriwe na maramutse ku bakunzi ba BDI Info nongera nshimira wese umaze gukora subscribe kuri no channel sino kwibagira gushimira nawe wese wamadufashije gukora partage kugira ngo ibiganiro by'iwacu bishikire abana bariya. BDI Info yashubwa sangwe mushasha shirako subscribe yawe kugira ngo uduteze imbere bizokwame bigufasha kuronka ibiganiro by'iwacu bitagugoye. Guys, no munsi nkeneye ko tuyaga ku kintu cy'abarozi. Ikintu cy'abarozi ari abantu bamwe babihera ku bwana, babitangura bakiri bato. Umuntu yabitangura akiri muto kugira azobivemo ntazokwigira abona yuko ari mu kibi, azokwamabona ko ari mu ciza. Nta ciza cy'umurozi, umurozi azejwe kwica abantu benefit yiwe n'amaraso. Nibwo koko nguko kiwe. Umurozi azejwe kuroga abantu babandi usanga bariko batera imbere abasubiza inyuma. Umurozi ni umwansi w'iterambere mu majambo make. Kenshi canke mu myaka yahera umuhari FNL ukiri mu ishamba bagufashe uri umurozi waragiye igiti bakagutina bakaguhura bakaguhonda makubuzanye cyangwa ukava urahiye uvuze neza na neza nubwo hazogira ukubesera akabesha akabare jewe naka namubonye ari gukinda baca bakugarukana aho rero kubishika inkoni y'abari warning ya mbere. Iya kabiri ntibana kurondera byabi bisasu baguhonda imvura baremera bakagutamo nka lance rocket bakayiguturamo nko mu nzu hama bakaje baraba ko uburozi bwawe bukora uyikwepe. Urumva nuko bumeze. Hari abapeti rero benshi usanga babihera bakiri abana, ugasanga bobo na cyane ntanza akarorero ko yaje nakuriye muri Rirare muri Bujumbura Rirare biriya bice bya Rumonge, Nyanzarake, Gitaza, Magara, Kabezi byose ndabizi. Hari abaje no munsi bariko binjira muri ivyo bintu bibaza ngo bariko binjira mu bintu bigezweho kubera ikimvuzo kati bigezweho. Jewe nakuriye nkuko nako ndabivuga abapeti bose basanga bafite indasago zirenga ngaha izindi ngaha mu nda ku maguru hose ugasanga bari paguye indasago. Bamwe rero ngo bari bafise ngo indasago ngo nizikingwiti cyangwa ikidona. Abapeti bakuriye kwitanganika barabizi neza cyane ngo ni kidona, ngo agukubise ingumu kabisa ngo zari nka zazindi z'abahindi kubita ingumu kagwana n'inzu caga kubita ingumu mu ruhome igasohoka. Uri kurantaho abandi bari bafise ngo ibintu by'imiti ngo byo kubona ngo bagomba ngo abarozi, abandi ngo byo kwaburana. Iyo bintu byose hariya byari bihari. Mugabo benshi mu bamaze gukura baramaze kubona misadvantage y'ibyo bintu, baramaze kubona ikibi ingaruka za bijya bintu. Kirundi ciza gitomo benshi barasaze, abandi vyarabishe, abandi wasanga bafise imiti ngo umucumisi ntambe ngo ntigenda, abandi ugasanga ngo baginzembe, abandi ugasanga ngo bafise inshinge, umuzamu ugasanga afise akantu kiwe kibanga ukoze ngaho kumamo nka spana ijya kugurura imodoka nubwo wakubitaka akantu kumbe de waba nkarabye bo ibintu babizura kumbe baragenda ngaho Tanzania kurondera amafaranga bayabura bayaronka bakavana ivyo bintu. Nta competition iri muri ivyo bintu bro, nta competition iri muri ivyo. Mu Burundi nta tegeko na rimwe riraza rihana umurozi, umenga yinjiza amahera muri leta. Abarozi barahari nubwo leta itabyemera kandi nabo nyene bandazi barabizi. Hajya umuwundi musaza nakunda kuvuga ati utaraborwa yibaza ngo yobunya. Abarozi barahari kandi benshi atakamaro na kimwe bafitiye abarundi. Kubera rero atategeko na rimwe riraza ryo guhana abarozi, niyo mpamvu baguma banagwira kukavuga turamfungisha ejo tuzoba turi kumwe. Nubwo bishika ngo umuhuragure mumore mwise wopfira mu mpimba. Ari abantu benshi bariko bapfa bazira ivyo bintu. Rero nka information ngomba gutanga as a Burundian info, as a Burundian information, as a Burundian new generation. Murazi ikihangiro no kurondera amafaranga no kurondera umufungo guys.
ve muri ivyo bintu turondeye amafaranga, tureke kwiruka mu bintu bitagira akamaro, tureke kwiruka mu bintu atandi ico bizotumarira. Nta murozi ngahi iwanyu uzi, nimba uvise umurozi iwanyu atunze mutaginge muri commentaire. Nta murozi numwe yubashwe iwanyu ngo nuko ngo aroga, nta murozi numwe atunze iwanyu ngo nuko aroga. Ivyo ni ibintu maze kwibonera, umurozi ntatunga. None we ivyo birasago baza kuripagura ngo bariko baguha umuti w'urubona, uzobone nde? Erega nawe umubonye nawe nyene arakubona, aramenye ati sinyare nayimenye. Kandi sinyare zimaze kuba nyinshi ku barozi bo mu gace kiwanyu, barakubakira ikintu ndakiyora kimeze nka kujya kwa Satani ya kabiri. Ya yindi y'abantu uzeye y'abakoreya yo kwa Kim Jong, barakikumanyura ukabuziza ubusa. Ivyo bintu rero atari abantu usanga bagenda biripaguza birasago ngo nivya sekite ngo nivy'ibindi, niba bigwiragwira. Wowe rero umaze kugenda ugwaruka bagenzanje, umaze kugenda hiyo bakakuripagura birasago, haragera igihe ubona umenga urasago ngo umuntu ntirushemeye. None ubundi muti nzovugira ko gusa mvuge nakapfa ashapfa, kuko nta kuntu wewe woshobora kwiciza urasago ko gukubita umuntu ingumu ku buryo asubira inyuma nk'imetero nka 30 ngo byanke yuko urondera umuti wo kumwica utiwe wamukubita iyo ngumu kugira ntibazokubona, kuko kubisa ingumu haba hariho na evidence, proof biba biri hajye nyine. Evidence ziba zihari, vyabona biba bihari. Usoshonde wa wundi uvuga ati naka rero upfe jewe sinagukene kuri yose, mu gitondo akarara yapfuye, uzobikurana uko nyene muga ntaho bizogushikana. Guys, tuve muri ivyo bintu bitagira akamaro, twiruke n'ibintu bifise akamaro, twiruke n'ibintu bizotugirira akamaro muri future. Toka kwiruka n'ivyo bintu vyose, ivyo bintu vyose as a new generation, as Burundi a new generation, turakwiye kwiga ukuntu turondera ubuzima mu bindi bintu. Hariho benshi baza muri ivyo bintu ngo bakeneye itunga. Ukeneye itunga wowe cyo mu burozi, none amafaranga uzohabwa n'igifaro wowe urabona ko azoguma mu mufuko. Ni benshi tuzi bahombye muri ivyo bintu, baragiye mu bintu by'uburozi. Raba ziriya nzehe za kera zikomeje zisenga, usanga zifitiye amafaranga ya genuine adahera, muca mugwa mwibaza ngo bajya ngo barikomeze he, bikomeze nyene mu kurondera, ntibikomeze kondasago. No. Information izo wacu murazizi, ntizikunda kurandira abantu, murumva ngo tuvuge ngo ibinabiriya. Ico nari nkeneye nk'ikintu twosaba, zina murozi, taginga zina murozi muri comment section yiwa, kandi wanyu namuza kazoguma mubareka. Ewe nuzona baterana imbere, mbega urazi yuko hari abantu basigaye batinya no kuja kubaka iwabo, ko yavuga ati wacu mukoroga ni karuhari. Dufate nk'akarorero, nk'abantu benshi bari Bujumbura bazaniye mu ntara ya Muyinga ziriya za Karusi, hari ahantu ngo bararoga, ayo marozi yose bazukura Tanzania. Hari umuntu rero no munsi amanutse nubwo yabakundi wabo gute, aje gukubita nk'imyaka nka 30 adasubiye nk'Imuyinga cyane mu Karusi kubera guhunga uburozi gusa. Muriko muranaho iyo bintu rero guys, niyo information nari nkeneye gutanga. Rekana n'ivyo bintu nta bizodushikana, turondeye amafaranga dukoresheje inguvu n'ubwenge, kuko inguvu zonyene ntizikurondeza amafaranga guteza imbere, ahubwo gusa no gushiramo inguvu n'ubwenge bwinshi. Kuko umuntu n'umutwe, ndakunda kubivuga, abazambia ne bavuga neza ati umuntu umutwe. Abazambia mu bwoko bw'ababembe barakivuga neza cyane cyo kintu. Ibintu by'uburozi y'amareba ngo urumva ngo mpaka ngo nzotera ubwoba ngo ahantu hose uzobutera abandi bazokumanyura. Leta rero ntuno munsi nkaje nkora muri guverinoma notanga itegeko abanduka, none FNL ntibagwanye bakagwanya n'abarozi. Mu byo bagwanya FNL n'uburozi bwarimo, kuko nta kamaro bwari bufise, nta kamaro umurozi yari afitiye igihugu. Niyo mpamvu bagufasha baraguhonyura hamwe bakujya kwipfuri, kujya kwimbe bagonzwe n'imodoka. Yego mama numva hamwe n'umwana uzosiga uzumuhati mwana wanje kuroga ibintu sivyo, kandi barakumonoye neza n'umwana wawe ntumuraga. Umuraze nawe abarya buca rukoresha wa mugana ati so akwanka akoraga ibyamunani.
Thank you so much guys, nizere yuko buno butumwa mwabwumvise cyane kuri new generation ku barundi bakiri bato bato rungano nk'urugo wanje. Urabizi yuko na promisinze yuko buri gihe tuzokwama dutanga information z'ibintu biba bifitiye akamaro, bishobora kutugirira akamaro twese tukagira akunguko. Stay safe. Nizere yuko ari abantu benshi bariko bankurikirana bari mu bihugu bitandukanye. Mvuga ati thank you so much for watching this video from the beginning to the end. Love you so much guys, especially ku bantu bariko bankurikirana bari mu Burundi, Zambia, Malawi, Mozambique, South Africa, Kenya, Uganda, n'ahandi henshi hatandukanye inyuma ya Afrika, Iburaya, Asia na America. Ndabakunda cyane mwese guys. Keep enjoying. Mubanda murondera muronka, murekane n'ibintu by'amareba, turekane n'ibintu by'amareba, to building a nation, tutiriwe turaza mu bintu by'imiyaga. Love you guys. Keep enjoying this video. Don't forget to subscribe in case you are new here. Don't forget to share this video. Don't forget to comment. Tag your witch in the comment section. Love you.